twifashe neza turataruka amaguru afatanye tumanuka sawa ama turaza guhindura tugira uko ya rero ubu twagiye ututwo magufi nonga mu mitsi uraboni uri kurakoresha n'umugongo wose uri kurakoresha bukebuke ya bumva mwateteye ingisha terera bino maguma hamwe ashitseyo tugiye kugira ipomaje 10 abakunda Imana tugakunda na siporo twikomera amashyi ndabakengurukiye cyane abantu bakunda siporo abantu bamenye Imana muhurikiye ku musozi w'Imana NAOTH mukaba mwarahise mu kwama mwikorera siporo mwahishuriwe ibanga rikomeye ibanga ryo kwirinda kwama mugwaragurika ubutunzi bwanyu buherera kwa muganga. Siporo twaramaze kubona NAOTH ko ari ikintu gikomeye cyane. Rero no munsi twanje gukengurukira n'abajournaliste ba NAOTH TV bamabitanga iminsi yose ku munsi wa gatatu saa 8:30 babashitse ngaha kugira bakurikirane siporo yacu bitume beshi bibakura mu buzimire aho bari bazi ngo bakizwa ntibakora siporo, aho bari bazi ngo abamama ntibambara amapantaro, aho bari bazi ngo abamama ngo nabo kwama mu bikoni ariko iminsi yose yo bakama ariko baragwaragurika imigongo amavi bitwaza ibibando bakiri ku myaka mito. Ariko nagomba ndabamenyesha ba NAOTH ntabwo muzokongera kwitwaza akabanda. Umuntu akunda siporo agera mu myaka yo kuva mu isi agikomeye aciruka akirima acikorera atakazi na kamwe kamunanira gukora. None rero mwebwe mwatahuye iryo banga reka twiswe dukomera amashimana. No munsi rero n'umunsi mwiza, umunsi tugomba tuzeze turavugana rimwe mu kwezi, aho umuntu afise icyo yungutse amaze gushika ku musozi w'Imana NAOTH. Aka kanya k'iminota nka 10 n'akabantu bavuga ati jewe nanje ndafise icyo nungutse kubwiye siporo, ndafise icyo nungutse maze gushika ku musozi w'Imana NAOTH ntarahagera vyameruka. Nkuko nanje ntaragera ku musozi w'Imana NAOTH nitwa Mose wa kabiri ariko bitaragaragara. Ariko maze gushika ku musozi w'Imana NAOTH ndi Mose wa kabiri biragaragara ko ndi Mose wa kabiri. Uko Mose wahamagariwe kugenda hirya no hino agenda muri Egiputa kwa Farao kubohora ubwoko bw'Imana. None nanje no munsi ndiko ndagenda aho Satani yagize imbata abantu
tubabwira ubutumwa bwiza bwo kwihana nk'uko nawe uno munsi wafashe urwo rugendo bimaze kubuko rero nashitse ku musozi w'Imana NAOTH ngenda ni moto ubu ngenda ni imodoka nashitse ku musozi NAOTH ntagira amafaranga no kujya ndinda kwigopesha ubu nta kibazo mu byo gufungura cyo ni ikintu gikomeye mu mpera Imana yacu amashika ikintu gikomeye nawe ku musozi w'Imana yacu rero ubundi afite icyo yungutse kaze kugira intahe yawe canke kugira ico uvuze kwawe bizotuma benshi bibashira kubugoroka congukiye ku musozi w'Imana NAOTH kaze nitwa Miss Nduwimana canke se David hama jewe ico nungukiye ku musozi w'Imana NAOTH ntaraza ku musozi w'Imana NAOTH ubwa mbere bwo noshimira Imana ko yanzanye ku musozi w'Imana NAOTH nari umuntu mubi cyane kandi nari inkenye vraiment kandi nari mfise n'utuntu tw'utudeni twinshi mugabo ngeze ku musozi w'Imana NAOTH sangaho umuvyeyi Moise wa kabiri aravuga ko mu ijambo yatwigisha ko ukoreye Imana neza itegerezwa kugira gute kukuduza ku ngazi wariko mu bijanye n'ubutunzi ikagukuraho waruri ikakuzamura hejuru kandi narisunze ijambo aho ravuga ko umukene adashobora kuja mu ijuru nivyo kubera umukene aguma yifuza aguma arenga ibwirizwa rya 10 kandi akongera akatubwira ko dutegerezwa gukora Imana igahezagira ibikorwa byo mu maboko yacu ico civugo narakigendeye ubu nanje ngeze ku rugero bwo kudakopesha abantu ahubwo shobora kubakopesha no bafise ikibazo nkagikemura hama ikijanye na sport je sanzwe ndi no mu entraîneur sibishasha mugabo narigeze kubihagarika gato aho nziriye muri NAOTH Mosi wa kabiri abivyuye naciye ngira amagara meza byarashika nkaza ndagwara mugabo ubu nta kibazo mfise c'ingwara ahubwo fati ya mbere no kurarikira abandi bose batagira sport ko boza muri sport tugakorera Imana dukora na sport dukomeye umwami Yesu abahezagiye nitwa Byukusenga Adeline nanje ngomba mvuga ico nungutse muri NAOTH ntarasenga muri NAOTH nta siporo nagira nama ndagwara nama merewe nabi cyane mu mavi hama haranja mu mugongo nama merewe nabi ariko ndashimira NAOTH ko yaje hageze ubu dukora siporo bikagenda neza ndashimira muri NAOTH kuko ntarinjirayo nukuri nari merewe nabi ubu bimeze neza no mu rugo bimeze neza nukuri ndahashima kuko ntarinjirayo sinari mbyibushe kumubona mugabo umerewe neza cyane ni mu mpera Imana mashi nitwa Nizeyimana Estera hama ikintu nungutse muri NAOTH narahasanze abavyeyi ndasanga Mosi wa kabiri ego hariho ijambo akunda kutwigisha kandi jewe byemejwe kweri ndaritahura aratwigisha yuko gutanga ikigira 10 ko ari ko umuntu ahezagirwa ariko benshi bakabikritika ngo gutanga ikigira 10 ngo sivyo kuko tuzi yuko umuntu wese azohemberwa ice yakoze ariko umuvyeyi wacu twebwe arabitwigisha neza akabitwumvisha kare jewe narimbayeho natanga ikigira 10 ariko ubu kabisa nakironse ikigira 10 ndagitanga nkabikesha umuvyeyi wanje yankurugutuye nkumva neza yuko nanje nkwiye gukorera Imana muri izo nzira zo gutanga ikigira 10 hama nkongera nkamushimira ku ciyumviro yazanye cyo gukora sport kuko nka jewe nko ku biro mfise birarenze vraiment rero mu gihe mba nakoze sport ndi ku myaka 34 nkapimwa 230 murumva birandengeye cyane ntaho bingane n'imyaka mfise ariko narakunze umuvyeyi wanje Apotre yarazanye ikivugo cyo kuvuga tugire sport ubu ndagira sport mu mavi kabisa nta kibazo mfise ndumva umenga kabisa ubu ndamerewe neza mu mubiri hariho ibintu bimwe bimwe byo guhindukira nsubira nkubita ndumva neza ko umubiri wanje umerewe neza mumfashe tumukomera amashi ku muvyeyi wacu Joel
je ndashima ikintu nungutse muri NAOTH. Je ntaraza muri NAOTH ibyo nakora byose ntibyatera imbere. Ubwo narashimye kuja muri NAOTH numvise ijambo ry'Imana atwigisha gutanga ikigira 10. Je senenze gutanga ikigira 10 ivyari byo. Mugo ubu icyo ndose nkatanga ikigira 10 ndabona ko hari inyungu by'iwanje bitera bije imbere. Kandi merewe neza ntaraza muri NAOTH gusenga nk'ubu wasanga nibereye mu kabare siniyumvamo ko kuja gusenga. Ubwo maze kuja gusengera ku musozi w'Imana NAOTH ubu vraiment ndumva sivye ndababara cyane. Je ndashimira Mose wa kabiri vraiment ibyo atwigisha turabishima cyane. Je ntaze gusenga muri NAOTH sinari sport, je nta sport nagira. Mugubu ku munsi wa gatatu hageze ntaje muri sport ndumva ntamerewe neza. Ndasabye mukomera mani mashi. Ego murakoze cyane nkaba nitwa Nduwimana Fevrier. Ntago bangomba kuvuga icyo nungutse cyangwa se icyo nakuye muri NAOTH. Ni umusozi w'Imana udasanzwe abantu benshi babohokerako. Ni umusozi w'Imana ugenda ukenye ugatunga. Mushobora kwiyumvira muti mbega baguha amahera kugira ngo utunge canke bigira gute? Mu bisanzwe abakwigisha neza ko gutunga utegezwe gutanga ikigira 10. Akagwigisha neza ko udakoze utajya. Ko niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu ugiye ku musozi w'Imana utunga ukamererwa neza. Mu bisanzwe je NAOTH ntarashika muri NAOTH nagendera ku ikinga yashu yaba nk'ubu unye murabona ko ntagase buke buke muriko muraraba ibintu bimeze neza. NAOTH novuga nti yabaye igisubizo kuri jewe. Igisubizo gute? Jewe umunsi ndashobora gukwega icuma cy'umuriro cyari cyo cyose nkagenda iyo nshaka. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ndashobora kugenda natwara imodokari, moto, ivyuma bitandukanye nkabitwara. Ivyo byose nabimenyeye ku musozi w'Imana NAOTH. Ntaraza muri NAOTH jewe iciyumviro mu mutwe kwari kunyonga ikinga. Ntaraza muri NAOTH icyumviro ciwanje kwari gutwara ikinga kunguruza abantu n'ibintu kwikinga. Murabizi birababaza ntawo kwifuza ko yoguma kwikinga. Ariko Imana yarangiriye neza uyu munsi nkaba ntwara icuma cy'umuriro. Ushobora kumbona mu ibarabara ndashobora kukunguruza kandi ibintu bikagenda neza. Hama mu guheraheza ndatumirira umuntu wese ariko aranyumviriza kuza muri NAOTH. Iyi siporo mubona dukora ituma umuntu wese mu mubiri wiwe yiyumva neza. Mu bisanzwe ukukora siporo niko utera ugira umubiri mwiza. Ukukora siporo niko utera ugira amagara meza. Je nagwara rimwe mu ndwi, kabiri mu ndwi, gatatu mu ndwi. Mugabo ubu unye ndashobora kumara amezi 2, 3, 4, 5, atane isevu numvise. Rero nkabashimiye NAOTH, nkabashimiye umukozi w'Imana. Imana yadushitse imbere kugira ngo atuyobore. Nukuri Imana imuha umugisha. Nitwa Irakoze Aline. Nashaka kuvuga ibyiza namwe muri NAOTH. Bwa mbere ntaraza muri NAOTH vraiment byarangora nko gufata urugendo. Nagenda nk'ahantu hatoye ngaca nduha mu kanya gatoya. Ariko ubu nashitse muri NAOTH ibintu biragenda neza. Yo kubijanye n'akazi kanje kamisi yose nkora biramfasha cyane. Biramfasha kutaruha. Ikindi nacyo nashaka kuvuga ubijanye n'ikigira 10 vraiment ikigira 10 kirimo umugisha udasanzwe. Haraza muri NAOTH sinabwamiye guhigira 10 niki narabaza higira 10 bagitanga gute nta kintu na kimwe narinzi. Ariko nashitse muri NAOTH turigisha kubijanye n'ikigira 10. Ikigira 10 kizana umugisha nanje narabyiboneye n'amaso yanje. Ubu ibintu bimeze neza ndashima uko byari biri ubwa mbere ntaraza muri NAOTH siku bikiri. Mufashe dukomera amashi muvyeyi wacu kudatwigisha. Murakoze. Okay. Anje nitwa Shimirimana Aline, abafite imyaka 50. Nkiri nkumi nari umu athlete nariruka hasi 100 metres. Kamaze kuvyara sinasubiri naciye ngira
amagara make kubera ya siporo ntabandanije ndayikora mugabo maze kuza ku musozi NAOTH nkumva barakoresha siporo numvise ndabikunze cyane ndabiryohererewe kumva nsubiye kuronka ahantu noza ndakorera siporo. Dukomera amashyi apotre we yatwigishije gukora siporo. Amen. Tuve hasi rero twumvise benshi bavuze ico bungutse ku musozi w'Imana NAOTH. Nawe uno munsi ushaka gutera imbere tari muri babandi basubiza inyuma abandi, wewe wumva ukeneye kuzoshika aho uhoraho Imana hamwe Yesu yavuga ngo ngiye kubategurira hanya yaba atahari uma ndabibabwiye hari ahari karadutegurira Yesu mwijuru. Reka kumva amajambo y'abantu bazokubwira byinshi, bazovuga kubera ukora siporo bakwita amazina, ariko ivyo ntijaze yagira ico bigutwara. Nagoma nakubwire kuri iyi si wewe wiyizi ko Imana ikwemera naho abantu bose bo kwisi ngo mbega ninde yo kugwanya uri mu ruhande rw'Imana. Kera twarumva ngo abamama ngo abake ntibambara amatraining, ariko uno munsi mwambara amatraining, mwambara impuzu hanyuma zishobora kubakundira gukora sport. Yesu nashimwe cyane. Rero mwegerane kugira dusenga Imana, nongera ndabakengurukira ndababwira uwo mutima mufise wo gukunda siporo muyikundishe n'abandi. Nimwamara kuyikundisha n'abandi bizogenda neza, na hanyuma mumaze gukora siporo muzokomera. Icivugo dufise muri NAOTH musanzwe mukizi nukugira inzu yose itunga ivyo kurya, umufuko wose ugira amafaranga. Nagomba ndakubwira agakiza ushonje uragata. Hariho benshi iyo bashonje agakiza bagata. Abantu rero basonza nuko abari binebwe badakura amaboko mu mpuzo. Rero twe tumaze gukora siporo tugakomera, uzoja mu itasha bigende neza, ugende kurima bigende neza, ugende kwikorera ibigori bigende neza ku mudugo wiruka kubera ukomeye. Nagomba nabwira umuntu adakora siporo nivyo binebwe byirirwa birasega. Leta y'u Burundi Imana ibandanye yihezagira kubera no munsi abantu basega barabafata, ariko aba NAOTH mugende mwigisha abandi. Icambere no gukomera, icambere n'amagara meza, navyo tubikesha sport. Muri sport usenga udakora sport ntibikubuza kuvyibuha ngo gwara umutima, usenga ntibikubuza kugira isukari ngo gware diabete, usenga ntibibuza kugwara amavi, ariko dukora sport ivyo byose tuzobirangiza. Rero nagomba ndangize ndababwira hariho abantu batagira ibirato, batagira ipantaro ya sport, cyo tugenda tubanditse. Urakoze mwami, uri Imana nziza. Turagukengurukiye ingene data buja wadukoranirije ku musozi wawe. Uno munsi tuhari data buja tugushima. Uno munsi turiko dukora siporo tugushima. Uno munsi data buja waratwiyeretse, data buja duhagakiza twari tugo. Wadukuye inyuma wa mwasi Satani sega w'amahanga. Ivyo nivyo gushima. Urakoze rero, witumirire ku munsi wa gatatu 8:30 tuze tuhahuriye turi benshi tugushima tuguhimbaza. Jana no mu wari wese umuherekeze. Urakoze kuvyumvise. Amashimeshi ku Mana.